Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo abazimiye arabarondera abamagara ndahumekayo mwumva twigiriwe mw'abanyabyaha Imana ni nziza, Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Imana ni nziza, Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Riherere munda ngo cuzura rembo riherere munda chama ribori riherere munda Imana riherere munda ngomba gutamba riherere munda ngo ngomba gutamba riherere munda ngo ntambe gatoyi riherere munda karuta gusiba riherere munda Imana riherere munda inge mugire riherere munda Imana riherere munda riherere munda naje kukuraba riherere munda kubera urukundo riherere munda Sabe Imana riherere munda ino dutabe riherere munda Sabe Imana riherere munda Sabe Imana riherere munda Sabe Imana riherere munda nawe muvyeyi riherere munda ngo muvyeyi wanje riherere mu agenda gukunda riherere munda sinkwata amatungo riherere munda Sabe Imana riherere munda ino dutambe riherere munda Sabe Imana riherere munda dutambe gatoyi riherere munda karuta gusiba riherere munda Sabe Imana riherere munda This is Flash TV. We shine to progress. Hello everyone, everybody, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Twizere yuko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki turashima uhoraho. Tubipfurize umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2024 ariko kandi utange tubifuriza Noël Nziza. So kuravuga ngo muzowuje ntuzubage ni nako mu mico y'ikirundi basanzwe bavuga ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce Desanbwe Dr. Vro aka Diko. Turi mu kibanza ciza cyane ni hagati mu gisagara ca Bujumbura aho twaje kubandaniriza ibihe by'Inweri twitegurira umwaka mushasha w'2024 nkuko nariko ndabibabwira neza na neza. Tuje kurira mu rugo rw'umugabo yitwa Abel umwe mu bagabo bubatse amazina akubakika mu bintu bya cinema canke se filme, ariko siwe wenyene tuza kuba duteramanye. Turi kumwe kandi n'umugabo yitwa Amedée Manirakiza umwe nawe nyene mu bantu bakomeje gukora amateka umunsi ku munsi nawe nyene nabonye aza kuba ari hano hantu. Ariko kandi tuje mu buryo bwo gusangira n'umuryango, muraza kuhabana n'abandi bantu benshi babashitsi. Mise mbona umugabo yitwa akoresha musaza vipi inguramutsa abantu salama ndamukiriza abakunzi ba Fresh TV umeze neza, meze bombo meze neza. Cewe nje agomba je kuvumbura
iyi system ndayizi reka mvuga ati reka ndeke kumuciramwo kugira bigende neza. Abel ni ya abeli bambwiye ngo atari hari jembo nyemenga ntihuzananye ahubwo nagenda kubaza amakuru ubwo narimbaye nk'uwinji ndari mbona abantu bicaye indani rero kugira ntisinde kubaramutse nabatoka kato ati reka ngaruke komeza ebana asante muraza kubabona kandi n'umwana bamaze kutubwira afise birthday canke se yibuka itarike yavukiye ko karibu rero tubane dusangire mubone bamwe mu bantu mukunda ariko imbere yuko tugana mu birori nyezina ntashe cyane canke se uno musi mukuru na bino bihe ndavyifurize umukobwa yitwa Murekatete Joyce nzi yuko abadukurikiye cyane kandi nzi yuko bino bihe aba anabifise mu ruhara cyane ugusangira ku muryango ubona ko harimo na bamwe mu banyamuryango biwe hano behind the camera muri kumwe na the young boy umwe mu basore bakiri bato yitwa Prince Keys niwe abariko arabikora karibu tubane neza cyane abari bipfuje kumbona ntibaza ko rombanya kubona umuhungu wanyu mukunda yitwa Diko birangende biyerese imbere yuko umwaka urangira tubane 5 kuri 5.
turabishimiye cyane kuba mwahisemo kuza hano mu rugo iwacu. Mwaje ntari hano ngira ngo nari kuba nabakiriye ariko siho narindi, ariko igikuru nuko urubavu rwanje rwabakiriye je n'uyu turi umwe. Ni kwijambo ry'Imana rivuga. Ariko ubw'ivyo rero karibu muhira kwa Abel muri sanze mwese mumererwe neza. Hama nagira ngo nsabe uyu mukirisi umushasha kubera ko jewe je navukiye mu muryango w'abakizwa. Urabona mama hariya nibo n'umukorari, n'umuririmbyi, n'umukorari. Navuga yuko jewe nakuze nyine ndi mu vy'agakiza gutyo, ariko uyu amaze nk'imyaka nk'itatu numva aracafise amavuta mashasha. Kubw'ivyo rero nagira ngo atwakire mu buryo bwo kudusengera kugira ngo ibiza kubera ngaha byose Imana ize kubana natwe, yongera asengere ibinyobwa ibyo tugiye gufungura gutyo. Hanyuma ibindi cyo tubandanya tunezerwa tuganira tunabyina. Hanyuma DJ nawe n'indirimbo za gospel azibuke ntagume mu bintu nyine. Fizo sindamwanka ngo byakweri nafurahi ndayemera ya ndirimbo nirarenze mugabo na gospel mushiremwo. Ndafise indirimbo za Noël nka jewe urumva nk'ubu twakagombye kuzihimbarirwamo ngaha indirimbo za Noël kandi turi ku munsi wa Noël urumva ko bari fresh. Nuko karibu rero udusengera. Data turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ukurinda kwawe kwabanye natwe. Data buja wera waturindiye abashitsi none bashitse ngaho impore izina ryawe habwe icyubahiro. None nyaguhora ku ngoma turakweretse ibyo kurya baronse. Ndakwinyize ngo ubyeze ubumugisha kuramo umuvumo w'isi yanduye. Hezagira imitima igiye kubyihereza nyaguhora ku ngoma uyezu y'umugisha bitunga umubiri nawe utunga ubugingo mu izina rya Yesu Kristo amen. Nongeye gusengera mwami n'ibinyobwa kandi ndakwinginze mwami wanjye buri muntu wese icyo afata. Ndakwinginze ngo ukeze ugihumanure nyaguhora ku ngoma bize kubatemba neza. Uduhe kuguma tunezererewe kuri uyu munsi mukuru wa Noël utwibutsa ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma buri muntu wese muhe munezero yiyumve ko amerewe neza kuri uyu munsi. Uduhe gusangira byose neza mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze nizeye amen. Imana ni nziza, Imana ni nziza, yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Imana ni nziza,
Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Yesu yavukiye i Betelehemu bamujyamitse mu gato k'inka n'umunyembano risha cane n'umukunzi wacu. Imana ni nziza, Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Yesu yancunguriye ku giti kandi Imana ni nziza, Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Abazimiye arabarondera, abamagara adahumekayo, mwumve twigiriwe mw'abanyabyaha, ngo turonke ubugingo. Abacunguwe n'urwo rukundo ntidusubire mu bicumuro. uwamana navyo ntiyokizwa akunesha. Imana yacu ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Yesu azagaruka tujaniwe tugumane nawe iminsi yose. uko yabisezeranye natwe agira agaruke. Imana ni nziza, Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Imana ni nziza, Imana ni nziza yatanze umwana wayo ku bwacu ngo turonke ubugingo. Amina.
Irakiza Amedée abari ngaha bose nibaza ko bovyibwira twese twamaze kubibona turi mu rugo kwa Abel nkeka abaje ijyambere barashobora gukekeranya ko ari kwa Abel bakaza kurindira ijambo ryiwe ahubwo twe tumaze kuhaza tuhamenyeshwa n'ibyo kurya n'ibyo kunwa ice cream ibiki gato byose ngaha niko twama rero nka jewe nubwo noza mpumirije ndaba ivyo banserevye nkahita mvuga kwa Abel okay sawa ivyo kurya byinshi ivyo kunwa byinshi nuko niko hameze rero sinza kuvuga byinshi ngo hani mu rugo kwa Abel aho ngira mvuge ijambo nkoresheje umunwa wanje muga ijambo atari giwanje ijambo ni ry'umufasani yitwa Joyce Murekatete umukunzi w'abantu benshi n'umuntu w'abantu akaba Abel akwita papa daddy ako kantu nako narinzi rero kuvuga akwita daddy je ndabizi joho iyo turiko turakuyaga tukuvuga agoma avuga daddy rero kuri no munsi uri hejuru ku munsi wa mbere itariki 25 ku munsi wa Noël yari yaransavye kugira tuzanane n'umuryango wiwe akuzanire abuzukuru mu buzukuru biwe rero yazanye bari ngaha nibaza ko muza kubabona nako mwababonye twamye twifotoza babana baracari baranwa barajya bagoma muri ivyo niko bimeze muza kuva ngaha munwa mwongera mujya siyo bari babe baraza mu bamamagarire baze hanyuma ubwo gwaruka rero ari bo buzukuru bawe yari yavuze ati nze ndabaza ndabashikane ngahi wawe babonane n'abana bawe twasanzemo noneho uwitwa urafise umwana yitwa Igiraneza cyane gose afise umwana nawe yitwa Igiraneza ingo mwese ni muzi abo twazananye muzi muhagarare hano no rugwaruka nuko ambwira ati rero mfise umuryango rero sinzi ko mwabonye ntitwaje n'aba bana gusa twazananye n'indi famille ikaze cyane ikomeye kandi benshi urukundo bafise no kwihangana ndabashimira cyane ukuntu bihanganiye guteba kwacu murabona ko bino bihe ari bihe by'ingorane z'igitoro hari ukuntu agatoro kabona kwibara ukacuvuga uti reka gende ndakanyoye nico kibazo cyatubaye ko bashoboye kutwihanganira hanyuma rero ku bwa Joyce yavuze ati kuba kwita daddy si ibintu bisanzwe nukuri cyitegererezo apana ciwe wenyene ahubwo cy'abantu benshi igihe ari karabinganiriza namubwiye nti we navyuzi mumaze gukora na Abel niho womenya ko ukwiye kumwita niryo nagaciro k'iryo jambo daddy abasineaste benshi baravyiha abakora sinema mu Burundi benshi baravyirengagiza ahako natwe dushatse twomwita daddy atari uko yobe yaratuvyaye bamwe tunamusumvya no myaka je nka je ndamusumvya imyaka muri sinema ariko umwanya yaziye muri sinema yakoze ibintu nk'ivyo umuvyeyi yonkorera muri sinema ni numugabo azi guhagarara ku ijambo ryiwe ni wa wundi yakwemera ikintu gikora akaciruka inyuma mpaka giheze rero nari ngomvye gucishamo gato insobanuro iryo jambo daddy ntimuze kugita ibindi ni ibintu birebire ntavyo nzi impamvu amwita daddy mugajewe ndazi impamvu akwiye kwitwa daddy nico kintu nari ngomvye kuvuga hanyuma ku bwa Joyce yagomba wa mwana yitwa Igiraneza ari ngaha ntunza Anje ku bwa Joyce sinzi ko umwana amaze kumubona ku ifoto canke ko bamaze kubona n'amasomo yandi akakanda aragakunda cyane yaguma akanganiriza akambwira none nako kambaye ni chapeau joyeux anniversaire nuko to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you nase gushyira mu rujwi rwanje rubi ariko nubundi nahavuye nsanga ama emotion yantwaye ndaduze ikijwi ndamurusha umutipe aririmba neza nuko rero kubw'ivyo rero nawe igihe ariko arabinganiriza yarameze nk'ukumerewe
nimba yarahaze nimba yari yanyoye nawe je binaniye kuvuga kubera guhaga nawe nta byinshi yantumye yambwiye ati genda uvuge kwa kundi uba wiyumva heka yarabizi ko nzoshika ngaha nkiyumva nkanezerwa cyane nkabura amajambo nkoresha rero nanje ngejeje sinza kuvuga byinshi ariko mbere yuko Abel aza kutwishura canke abo ngaha baza kutwishura nibaza kwira ijambo riza guherekezwa na umwe canke bangahe bo muri iyi famille twazananye kwa Joyce hanini bagira icyo bavuze nuko Okay, murakoze. Amedée arakoze ku ijambo ryiza avuze. Hama Joyce n'umwana novuga akunda famille yacu cyane. Nkuko hari n'abeshi badukunda, twagiye aka kazi twakoze ka sinema gagiye katuvyarira imiryango, inshuti, abakunzi beshi. Rero nawe ari mu bantu twasanze twamenyanye bivanye n'ibikorwa dukora vya sinema. Hama kuva tumenyanye yabonye yo micwahero cyo kuba no kwitwa daddy canke umuvyeyi, aranyubaha akampa agaciro k'umuvyeyi atabindi. Ano mpamvu ubona yari yumvira avuga ati jewe nk'umuntu nita daddy wanje numva nozana abana banje ati abuzukuru babone kwa daddy wanje. Musanzwe urumva ko uwo muntu n'umuntu adasanzwe. Hama n'umuntu agira umutima mwiza yari karamvugisha hari igihe nyine umenga aranteye ugwamo gwisha daddy no abari karama maudi daddy none kutanyishura none nakoze ikosa nyabaki daddy ego ko mana nkaye bankaba daddy nyene nuko baramvugisha nuko baramvugisha mu ncamake y'umuntu akweretse urukundo nawe nta mpamvu yo utamukunda nako turamukunda muri uyu muryango nkuko yabitugaragarije akavuga ati tukatuzosangire Noël abana banje basangire Noël n'abana banyu twebwe rero turavyishimiye. Hama twishimiye kumenyana namwe nk'umuryango wiwe. Nibaza ko nimuvuga akajambo muraza tubwira iyo muva nimba muvibuka na nyana umunsi nzohace ndiko ndarengana simburabona akamazi ariho muva canke nyine nimba muva mu rugombo nkahaca kuko ari gihe mpora nza kaya kuzi ko kuri dogodogo ndagakunda hari gihe mpora nza nyine kuhafata akayaga. Urumva rero twamaze kuba umuryango ni byiza ko twomenyana birushirize sivyo. Nuko rero ngaha muri Sanze natwebwe ngira umunsi ntuze umwana ujya mwana azoba yaje turashobora kuzosimba tukaza kubaramutsa sivyo. Muratwishimiye tuzoze. Okay, mugo mwabonye ko twaragutse mube muregeranye ibyo gutuzimana urabona indayijamwo vyinshi nuko hama ndashimiye abantu bashoboye kuza ngaha yizeye baje babaherekeje. Uyu n'umuntu nkunda cyane Amedée dukorana neza, n'umuntu akora sinema kandi nyuma yo gukora sinema nta mubano mubagirana n'umuntu n'umwe. Wewe ari mu kazi kiwe kandi ivyo nibyo vyiza n'ivyijambo ry'Imana ridusaba gukora ivy'iwawe utabangamiye uyundi, hanyuma abandi mukagirana ubucuti. Je bijya nibyo nshigikira. Uyu niwe muntu novuga muri sinema imyaka dukoranye nta kintu turapfa na kimwe. Hama yazanye n'undi muntu nkunda cyane vraiment uganyegere yitwa Diko Media. Diko ndagusavye ze hano ariko ntitwa Diko Media afete yarose ikinyamakuru ico kinyamakuru novuga naje ndawenda mwita daddy ico kinyamakuru kiri mu kinyamakuru novuga ca promotinze cyane ico gihe citwa Diko Media. Harageze igihe nsanga sike ndamwita Diko Media ariko yitwa The Sun Leosi The Sun ariko Diko ryaragufashe ku buryo nyene je na mari Diko musozi ko rero rimbatije je nagwe mvuga Diko nijye basike bananye. Okay rero nanezerewe nawe kukubona ngaha uzananye na Amedée
jewe uri umuntu novuga tubanye neza kuko kuva nje muri industry uyu sinzovyibagira ndibuka wari muri stage muri radio RFM hama uraza uranyegera nanje mu kiganiro jewe na Fanny Lavine uravuga ati ndipfuza kuba promotinga ndababonamo impano idasanzwe ndifuza kuba promotinga kandi ndabona muri abantu mwogera nakure kandi uko nyene niko babikoze twakubwiye ati aleze buri munsi poste buri munsi Abel nuwiwe Fanny nuwiwe ewe haragera igihe Bujumbura yose bazi ko Fanny n'umugore wanje kandi no uyabigize ni we yamumpaye yaguma avuga ngo Abel nuwiwe ngo Abel ngo nikibaju ciwe ngo Abel ngo nikizungerezi ci mama yake na mama biragira nyene birafata nyene ku buryo ahantu hose ari Abel Fanny kandi nuyu ni wabizanye rero jiyo nkoranye n'umuntu neza numva nyene no mushimira umwanya wose nkamushimira je ndagushimira kandi nkashima kuba taco turapfa kuva iyo myaka yose twakoze je ntaco ndapfa na diko ntaco ndapfa na desani twibereye mu mahoro hanyuma rero wakoze kuza ngaho ngo ume wisanze kandi bakuzimane ntugire ikibazo ngo urataha gute ushatse uryame ngaho kurya marari ani muhira mu ngwanje komera n'inka yindi uzoyingabira aho gusa nyene ugire vuba tugukwere kuko nahi wase nabonye hamera murakoze rero mucamake ntavuze amajambo menshi narandiriye ngira no akajambo kugira namwe mvuge akaba ari ku mutima mushobore kutubwira nyene neza no muhira tuhamenye sibyo gaye wavuze ubwa mbere jambo ti narosa abashitsi ariko sinari ngaha ngo ndabakire ariko ufise umufasoni w'akamara amazi kandi Imana imuguhezagirire madame Imana iguhezagire ikongera umugisha utagabanije yatwakiriye abanza kuza kwibarabara araduprotokora hamwe twe nyine aho turi twishima turaryoherwa cyane gushika mu rugo aratwakira dufata neza cyane aradufungurira araduha ibinyobwa ari umukizwa atanwa inzoga arakora ku nzoga aratuzanira oya Imana imuhezagire yatwakiriye yatuzimanye kandi Imana imwongera umugisha ahanini je nico nagomba kuvuga nta kindi kintu nshaka kuvuga nitwa Kwizera Anita nkaba nkorera muri publication de presse burundaise kinyamakuru Nouveau nkaba ngaha mu Cibitoke kujya Kanyoni kujya mbere ni homba ego murakoze cyane baneza barakurikirana okay murakoze nibaza ko ntacyo bitwaye turacaringa yavuze ngo tubishatse arasasa turaryama reka twibutse abantu bamwe batagiye babimenya yuko Joyce ntituri kumwe mu baje ngaha kubera ntari ngaha mu gihugu nico gituma yatumye famiye yiwe turazanana boni benshi mwagiye mubabona ku mafoto abandi baza kuronka kanya uko bashaka baravuga ngaha kwa Abel ukuntu bimeze no uri degemvya uko wiyumva niko wifata hagize usaba ko atamba akaziki baramwakiriza akaziki mwumvise afite indirimbo nyinshi z'Imana igisirimba dutambe hagize umva akanyota gaso benshi bahevye kunwa byanse muge akanyota gaso yo gufata umva ndiko ndongera izo nta ariko ndabizi neza ko baratwongera nimugire ikibazo murakoze narakabazo nabajije ntimwakanyishuye ninabajije neza Joyce ku gatumba hariya mu Cibitoke ni hitwa ngo iki nta muntu umwe yakitwishuye reka mbanze mpuye murakoze cyane kuduha ijambo mwari mukeneye kumenya Joyce ku gatumba Joyce iwabo ni kwibumba nihavuka nanje ndi mwene wa muri komine Bukinanyana nihavuka wigeze kuvuga ko kuri dogodogo hazi nanje ubwanje tuvugana mvuka hajya i Buganda aho bita kuruhagarika ku matomati niho mvuka
rero Joyce mu kudutuma yatubwiye ati duherekeze abana hari n'uwasigaye ari kwibumba ko yari kure yacu ntibyakunze kwaza abana ariko babana nayi nakurunguriye hariya nubwo yase kuvuga ni wabanda n'abana ujya yicaye hariya ego me yasigaranye abana arumva ni nkuko yavuze ngo yarungitse abuzukuru kwa dadi ujya nawe n'uwasigaranye abana baje zumva ni nyirakuru w'abana je nawe muko tuko turavugana banyita dusaba Imana Dafrose nkabamba aha mu cibitoki kujya Kanyoni kwibarabara rya 5 muri make rero Joyce yaravuze ko dushika aha twaje tutahazi reka dushimire Amedée aturongoye akadushikana Imana iguhezagire twongeye dushimire uyu mama yatwakiriye umama mwiza cyane yakira abashitsi Imana iguhezagire muvyeyi ego papa namwe tubashimire mwemwe ko dushika mu rugo iwanyu reka n'abakunzi n'abagenzi n'abana tubashimire murakoze cyane hama muri make byari byo bya Joyce mumushimire uko yajangana niko angana niko areha mugabo n'umwana yageze mu rugo kwa se murakoze cyane Yesu abayizagire amen. Okay, murakoze cyane. Hama rero jewe mwagendeye nitwa Abel wayo nyene nkuko mubizi. Uyu n'umufasha wanje yitwa ndamwite yitwa Mama Rene. Nge n'izina. Yitwa Yvette nyina w'umuntu. Ni mama wanyu mwese. Mama we yamwise mama nyina w'umuntu. Iryo zina hano se nyene urivuze baca bagira make nyina w'umuntu. Nyine ni nyina wa jewe nyene mwihangane. Hama rero dusangwe mu kazi dukora turakina amafilme tukaririmba nko mwabibonye hanyuma rero ivyo bikorwa dukora nitubikora twenyene ari no mama jaje kuba present abantu mwabonye ngaha sinigeze ndabakira nabanje kwakira mwibashitsi hano hari umuntu witwa Dani niyo nkuru ya Dani mukinyi wa cinema amaze imyaka myinshi akina cinema hama tukaba dukorana keshi mu bikorwa byinshi tuba turi kumwe turamaranye imyaka irenga nk'itatu dukorana nawe yavuze ati ofisi abashitsi sinosigara sinotangwa kuza kwakira abashitsi rero Joyce yumve ko baje kubera Joyce nyene yaraje kuturamutsa uyu mama yitwa Ornella mutoni nawe n'umukinyi wa cinema ari muri babandi ameze nkaho yasubiriye fan umwe yari yaranyometseko diko yari yaranyometseko nyuma ya fani yaciye haza uyu nayo turakorana cyane dukoranye imyaka irenga 2 dutanga umwaka wa 3 tuko turakorana ibikorwa bya cinema dukorana neza kubw'ivyo rero jewe ndabanezererewe kuba mwashoboye kugira muri no rugo kugira ngo mumfashe kwakira abashitsi abanumva ko nobaha akajambo gira namwe mugire akajambo bwiye abashitsi muharamutse canke sinzi nyene tugire Kristo ama turashimye kuba twakiriwe mu rugo kwa Abel wayo uko biri kose turi umuryango umwe kandi duhuzwa n'ibikorwa bya cinema kirano naho twamaze kuba umuryango twarinjiranye mu bikomakomeye urumva uko bukiye nuko bwije dutera twaguka turonka n'izindi nshuti tutari tuzi ku mpande ibyo ni byiza bya cinema bo reka nshimire umuryango watwakiriye nanje ku mazina ni niyo nkuru Dani ariko amazina ya nyayo ni niyo nkuru Daniel irya Dani ryaje kubera ibikorwa uko biri kose nashimye merci beaucoup. Nanje banyitwa Mutoni Ornella icambere kanshime no guhagarara numva nabishoboye kubera guhaga nariye nanyoye ndahaze kuburyo n'ijambo numva ko binsaba ingufu nyinshi rero kubw'ivyo kugira amage no kumanza gushimira n'umuryango ndashimiye Abel kubera yavuze ati abantu dukorana nkawe nka Dani nemusigara inyuma ndafise umuntu dushako kwakira muri famille muze namwe nk'umuryango mfise pembeni dukorana n'akazi mumfashe kwakira umushitsi byerekana ko twizera natwe twamugamburukiye twahashitse ndashimiye Mama Rene niwe ngabo uri wo muciro watumye magarara gutya
ndashimiye na Joyce yatumye dukoranira hano twese tukabonana. Ndashimiye na mwebwe mwese muri rusange muhezagirwe. Tadiri herere munda ngo cuzura rembo riherere munda chama ribori riherere munda Sabimana riherere munda ngomba gutamba riherere munda ngo ngomba gutamba riherere munda ngo ntambe gatoyi riherere munda karuta gusiba riherere munda Sabimana riherere munda inge mubwire riherere munda Sabimana riherere munda riherere munda naje kukuraba riherere munda kubera urukundo riherere munda Sabimana riherere munda ino dutabe riherere munda Sabimana riherere munda Sabimana riherere munda Sabimana riherere munda nawe muvyeyi riherere munda ngo muvyeyi wanje riherere mu agenda gukunda riherere mu sinkwata amatungo riherere munda Sabimana riherere munda ino dutambe riherere munda Sabimana riherere munda dutambe gatoyi riherere munda karuta gusiba riherere munda Sabimana riherere munda murakoze 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 numwarama barakava mu bushinga ntahe yemwe yabara umukobwa yewe barakabyara ikibondo hoho yororotse urushinga babare 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 niyashaka ameneke murakoze 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 nyene ndaryohewe mugo numvisemo n'ikintu ngo ameneka ashaka ameneke sinzi wari wameneka mugo nyene nakundi ntaba ari jewe meneka satani ameneke ahubwo tumuhonyora ameneke okay uwangu umunezero nga turimo ashaka ameneke wow ameneke okay rero jewe mu gusozera aka kajambo nashaka nze sozera mpijambo madamu nawe agira ico avuze uko mwabibonye twebwe misi yose nganda guhijambura urirutse misi yose mu itariki 25 zo ku 12 twamadugira anniversaire abana dufise abana batatu bavutse mu kwezi kwa 12 jewe itariki nawe nibuka ko jewe nta gise nagize nimba ryari mbere 30 zuko 12 na 70 ingahe numbaza mugabo uravyuka kubera umunsi wabaye hageze uca uhibuka gusa ico nzi nuko abana batatu bose bavutse mu 12 rero cha dufata twaca tubagira Noël kugira n'abandi bana batumbure mu Noël twaca tubagira anniversaire niyo mpamvu rero mwasanze turi mu rubanza twateguye gato mugaca mudufasha bikagenda neza n'ababuzukuru bacu turose bashasha nabo bakaryoherwa bakajya gato mwaryohewe bana okay murakoze rero reka me akajambo madamu nawe avuga ko ari ku mutima bashimire iki nibaza ko ibintu by'amajambo bizoba bisa nibiheze amen haleluya
nukuri ndaryohewe cyane sinabona ukuntu ndabivuga kabisa biraryoshe kuri uyu munsi uri hejuru w'umunsi mukuru wa Noel wo kwibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo hakabaho ibirori nk'ibi nukuri joy ahuri nukuri Imana iguhezagire kuba waratwiyumviriyeho ko byokunda mukaturamutsa kuri uyu munsi hama ndabashimiye cyane bashitsi bacu beza Imana yo mwijuru ibaherezagire kandi basubirize iyo mwakuye amen hama babuzukuru banjye ne baze hano abuzukuru hari ibirori yemwe nimuze namwe Keni namwe nimuze hari ibirori yemwe hari ibirori yemwe hari ibirori abataje bahombye hari ibirori babwira bose basi amen naba bande biwanje bazi nibaze bababone muze hano Carmen anje gutamba yaheruye ibi bintu ni Yesu yabikoze we turanezerewe ibi bintu ni byiza ibi bintu ni yoke ibi bintu ni gudu amen murabona rero kuntu biryoshe abuzukuru banje bahuye na bene wabo amen ndanezerewe cyane rero kuri uyu munsi uri hejuru umunsi mukuru wa Noel kuko abana bose bamenyanye ni byiza rero yuko abantu inshuti ni nziza kandi n'imiryango ni myiza kubaho muri imiryango mutazinanye ntago ari byiza ubu hariho abantu benshi ari imiryango ushobora guhurira ngaha mu ibarabara ukarengana kuko ntakuzi ariko iki gikorwa mukoze ni cyiza cyane cyo kuba mwaje kuturamutsa tugahura n'undi munsi naho twohurira mu ibarabara tuza twibukana amen turibukana ukavuga ati ujya mu mama naramubonye hanaka ni wa wundi twaje kuramutsa ni wa wundi yaza kuturamutsa hamwe n'ibyo rero n'aba bana baramutse babonye umuntu umwe muri mwebwe ndibaza ko batobyibagira amen mbe harabura akana gatoya yemwe kagiye katinye kariya nako rero Joy agakunda kubi kuko bajya bavugana kuri telefone aragakunda Joy rero sinabona ukuntu mbivuga n'ukuri Joy ni umwana mwiza ararenze arakuganiriza hamwe uvuga ate se uyu muntu aremye mu buhe bwoko ni umuntu akunda kuganira cyane ni umuntu akunda afite urukundo rwinshi cyane murumva afite urukundo rwinshi cyane arakundana cyane kabisa rero uru rukundo afite azarugumane n'abandi bose ntabwo ari kuri twebwe gusa azakunde n'izindi famiye yagura umuryango amen umuryango waguke rero kuri uyu munsi ni ukuri turanezerewe mwumve yuko tubashimiye bivuye ku mutima umuryango wa Abel abashimiye Imana yo mwijuru bahezagire amen okay nuko rero nibaza ko DJ agira ace aguma twanima DJ yatwanima kwa ziki hama tutambe turyoherwe hama nimubona amasaha agiye ubu muremerewe kuba mvuga ati bye mu Kirundi nabonye ejo nari mu rubanza rwa mariage bavyita ngo gutanga amagaba donc magaba no kuvuga bijya mwazanye no kuri kw'Imana je nta kintu ndabasubiriza ndabibaha bigaraga mugonyere n'amagaba kuko nzoba ndabahaye makazi
hageze ko mugenda umwanya wose n'ukuri twamaze gushima twashimye urukundo ariko turacanezerwa niba mugishaka no gutarama babongere madamu aca bongera kandi kamwe hanyuma turyoherwa DJ This is Flash TV. We shine to progress.